bapfa nibazo bikomeye cyane kandi kugeza uno munsi turumva bugaye imipaka yabo abantu baguma bahanahana ibyo bahora bahanahana iyo amahoro ahari kandi ibyo nibyo byiza cyane bakaguma baganira kuko urumva naho baterana amajambo baguma biyumvira bati mbe ineza y'ibihugu n'abanyagihugu ihagaze ko baguma batekanye bagahanahana bagasumiranira bakagenderanira eka bakaguma banye neza bafatanye mu nda kuko burya ababana ku mipaka bamera nk'abavukana bameze nk'abavukana rero dusabye dushimitse yuko leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi bo kwicarana bakavugana ibibazo bihari bigatora umuti abanyagihugu bo mu Rwanda no mu Burundi bagatekana bakabavandimwe. Nirose Ngendakumana umunyepolitiki akaba anakomoka mu mugambwe Sahwanya Frodebu muje kuvyumva icyifuzo ciwe nuko ibihugu byobana mu mahoro n'umwumvikano. Hagati aho Nirose Ngendakumana yagize n'icyo hashikiriza kubijanye n'ikete baheruka kwandika dusubire tumwumvirize. Hagati aho biravugwa ko ngo hari urwandiko mwanditse muri kumwe n'iyindi migambwe ubwo rwandiko goba rwarimwe iki goba rwashikirijwe bande n'ivyaba ari byo oya nivyo nivyo ubwo rwandiko twandikiye urongo igihugu cy'u Burundi nawe nyine twaramuhaye kopi sikinyegezwa tugwandikira abo bose badufashije mu kurondera mu gutera igikumu ku masezerano y'Arusha no kuyashira mu ngiro kuko ayo masezerano y'Arusha yatubwiye akamaro kanini cyane mu Burundi yatumye intambara yari imaze imyaka n'imyaka ihagarara amasezerano atuma ikibazo c'abahutu n'abatutsi cyari cyarazinganitse Abarundi kijahabona ituma n'imigwi mito n'imigwi yari yarakumiriwe nk'abakenyezi n'abatwa binjizwa mu nzego z'igihugu ituma mbere hategurwa n'amabwirizwa n'amategeko byosubiramwo inzego zahahora zateye izo ngorane kugira ntizosubire gutera ingorane hatwoga nk'igisirikare igipolisi gutungana n'ahandi rero twabwa ati mwebwe mwadufashije guhagararira aya masezerano y'Arusha iki twabandikira mwodufasha kugira ngo dusubire kuri iyo nzira kuko iriko isa n'iducika turi mu bibazo byinshi kiri mu bibazo byinshi kandi nta murundi yonyumvisha ko no musa atabibazo turimo ibibazo birahari ku buryo hariho nabo tubona batawe gusubira kwiyumvira guca muri zanzira zo gutembagaza ubutegetsi bakoresheje inkuba kudeta mu mwaka wa 2015 byarahazwa ejo bundi habaratwe ko abantu bagombye gusubira kwiyumvira ibya kudeta hariho n'abafunzwe Gitega muri bo no hozo mushikagaje wa mbere barafunzwe hariho n'abandi twumvise umukuru w'igihugu avuga bariko bagomba gusubira gufata ibigwanisho ngo batera igihugu mwarumvise byavuze kuri Katumba mbere gacavuga ko ari ibyo bibashiki hariho simbuzi ibibazo by'ubukene simbuzi ibibazo by'inzara simbuzi ibibazo by'ubushomeri simbuzi ibibazo by'ibiciro simbuzi ibibazo by'ibintu bibura byankenegwa ibitoro isukari n'ibindi byinshi ndondagura ngaho izo ni ingorane zose turimo dukeneye kuzivamwo izo rero tukazivamwo twese turi kumwe twaganiriye twavuga tuti dusubire ku nzira yo kumvikana ingene twobana muri iki gihugu turagiteza imbere iyo niyo ntumbero twanditsemo ubwo rwandiko kandi muri rusangi abarundi benshi barabishima kireka kumbure abikura batamukana none mu by'ukuri muravuze ko mwandikiye n'umukuru w'igihugu abandi bantu mwandikiye ni bande twandikiye mu kuvuga iyo bavuze les garants no kuvuga abantu bahagarariye badoje guhagarariye bahagarariye ayo masezerano bayahagarariye ni ibihugu byo muri aka karere byose ko nibyo byadufashije kurondera ayo masezerano ni bitandatu bakuru w'igihugu bose ko ari batandatu twarabandikiye dushira ko amashirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine ayo mashirahamwe yaradufashije gukurikirana ibyo masezerano ingene yabonetse ingene yategwa igikumu nabo nyene mbere ababaserukira bari yatekwa igikumu hanyuma nibo bonyene isha mu mpuzamakungu ONU na Union Africaine nibo bonyene bafise ico twokwita original mwene nje yasinye original ari copy nk'u Burundi nukuvuga abo abega nkuko atwega twara kubasiga inyuma hama twarandikiye twarahe ni copy
Fondation Nyerere na Fondation Mandela muribuka mwese yuko Nyerere na Mandela bagize uruhare runini kugira amasezerano aboneke. N'igihugu cya Afrika y'Epfo twaragihaye kopi kubera naco carafashije cyane, twaraganira muri Tanzania tukaganira muri Afrika y'Epfo. Abo bose rero twarabahaye amakopi, nta kinyegezwa kirimo kuko ibijyanye n'amasezerano y'Arusha nta kinyegezwa kijamo. Yego, ariko rero mwabyanditse muri kumwe n'abandi banyamigambwe ngaha, ubwo ntimwoba nyene mugomba no kugira ngo mugire urunani ko amatora yegereje. Ivyo harabavyiyumviriye kandi banavyanditse, nabibonye ku kimenyesha makuru ikiriho. Mugabo sina abandi nobesha nabibonye aho nyene, ariko turazi ko ari ikinyamakuru cegereye leta. Bavuga bati Agatogwasa na Honorable Ngendakumana Leonce bagiye muri Tanzania, bati gusinyirayo urwandiko. Ati ko rwandiko rero nta kindi rugamije atari uko bogira urunani rushigikira Gwasa mu matora y'ibihumbi 2025 na 2024. Ivyo bintu twebwe tutuzo bayikuye nta na hamwe byanditse, ntituramenya neza iyo baje babikura bababwiye hamwe. Rero mugabo abantu unye boje hamwe kugira ngo amatora ategurwe neza, atunganywe neza, ntasubire gutera ingorane nk'izo twagiye tubona kubera ukugomba kwiba amatora, ukugomba gutera ubwoba abanyagihugu, ukugomba kugura imishahara y'abanyagihugu. Ivyo bigahagarara, abantu bagahiganwa mu mwidegemvyo, ubutsinza agatsindira bose, ubutsinzwe akavuga ati ndarushijwe nzosubira kugerageza, hanyuma ntajana kariganga muhogo. Bikaba nk'ivyo twebwe ngo twari twimvira ivyo, ariko hamwe ivyo byoshoka bikabaho, twebwe twobishima twobikenguruka, kuko ntawo kwemera kuguma mu nduru nk'izo tubona. Ubusuma bw'amatora bwama butera mu gihugu, abantu bakicwa, abandi bagapfungwa, abandi bakangara, itunga ry'igihugu rigasambagurika, abantu bakankana mu migambwe, bakankana hagati y'imigambwe n'abanyagihugu, bakanka kabugwango hagati y'imigambwe na leta, kabugwango hagati y'abanyagihugu na leta, kabugwango. Hamwe abantu rero boshikwa kuri ico gikorwa bakaja hamwe bagategura amatora. Ayo rero sugo runani, ni kuvuga yo bari imigambwe yose iri mu Burundi, nugo runani ruri na leta irimo n'abadufasha barimo, aho matora agenze neza, abarundi bose twohimbagwa, abarundi bose twonezerwa. Kuba mumaze kwandikira nta na bamwe baba bamaze kubaha inyishu, nimba kumbure mwabandikiramo babaza ko bobishura? Twebwe ntitwabandikiye tubasaba ko botwishura, twabandikiye tubamenyesha icifuzo dufise, turavye akamaro ayo masezerano yatumariye n'ingorane ubu igihugu kirimo. Twabamenyesha tuti twebwe turitunganya kugira abarundi bose twumve ko ari ngombwa, ari nkenerwa gusubira ku nzira y'amasezerano y'Arusha, nayo ako karangamutima kayo no kubana neza mu budasa bwacu. Ntidusubire kumva ibintu ngo hari umuntu azize iby'ubwoko bwiwe, iby'ubuhutu, iby'ubututsi, iby'ubutwa. Ntidusubire kumva ko hari umuntu azize amamuko yiwe, ntidusubire kumva ko hari umuntu azize idini arimo, cyangwa azize ibindi byumvira ibyo ari byo byose bitononera igihugu. Ntidusubire kumva itunga ry'igihugu rinyuruzwa rigasesagurwa, abantu bagira biturire, abanyagihugu batanga amahera ataca bagaruka ngo abafashe, kuko abanyagihugu batanze amakori bagatanga amatagisi, sugira ngo abategetsi bubaka amazu, sugira abategetsi ngo babeho neza, bambare neza, barye neza, barare neza, bivuze, batembere, bahimbagwe. Nukugira habe imigambi y'iterambere, haba amabarabara, habe ibitaro, habe amazi, habe amatara, habe imiti, habe ibintu byose abantu bakenera kugira agateka kabo, ubuntu bwabo bubahirizwe. Rero twifuza yuko ivyo byose byohagarara. Hanyuma rero nkuko nariko ndabivuga, igihugu cy'ijambo, tukagira ijambo. Ntibagomba bavuga ngo igihugu cy'u Burundi ngo ni igihugu cyambere gikenye ku isi, ngo igihugu cyambere cy'u Burundi ngo ni igihugu cyambere kigibiturire ku isi, ngo igihugu cy'u Burundi ngo ni igihugu kiri muri ibi. Bavuga ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyiyubashe, kandi burya ni igihugu cyiza. Iki gihugu ni igihugu cyiza. Kiba hari ibihugu mpora ntemberamwo yo hegereye muri Afrika y'uburaruko,
nkarabanye n'abantu babaye ushobora kugenda ibirometero 30 40 ata muntu ubonye ata giti ubonye ata amazi ubonye ataki ariko bakaba ugacura ngaha mu Burundi ivyo dufise imvura igwa amezi 8 cyangwa 9 kuri 12 igihugu cyose kiratotaye ubona ari amababi y'icyatsi ubona hari icyatsi none twebwe tuza turabanyuma gute tuza turabanyuma kwisigura nibyo twebwe twipfuza ko byumva nayo ibindi byose abantu biyumvira bati byo barishira habyo bari urunani w'abatutsi urunani kwaba cyangwa bariya ibyo no kwihenda kuko nta muntu bakija muri ibyo muri bihe tugezemo. Reka tuje ku cya kabiri baraheruka kugara imbibe urubibe hana n'u Rwanda iyo ngingo mwebwe mubona ko hari kinini ije gufasha igihugu. Wowe ingingo yo kugara tudahendanye nyakwa mumenyesha makuru kumva nico kibazo. Waye nka mwarimu yigisha abanyeshuri amakababaza ibyahazi. Wewe wumvise ko imipaka yugawe ucumenya ko hari ingorane zikomeye. Niko ko hari ingorane. Iyo hari ingorane rero abambere zishikirana abanyagihugu. Abanyagihugu bambere kandi zishikira nibajya baba kuri rya mipaka. Kuko bajya baba kuri rya mipaka ni inshuti n'abagenzi baramaze kuba nk'abavukanyi. Bahanahana byose barasumiranira barashoreranira imisi mikuru barigirira hamwe. Iyi mipaka yugawe hari ibintu biva hanze byo dufasha nk'imiti masima ibindi byose biva hanze bidashobora kuza kubera imipaka yugawe. Urumva rero sinokwirirwa ndanarandira ngo nje kure imipaka yugawe nta na kimwe ifasha ibihugu biyugaye cyangwa abanyagihugu ba muri ibyo bihugu ahubwo batera ingorane gusubura. Yabari ingorane ndabwe nk'akarorero nk'ubu hagati y'u Rwanda na Kongo ibika Kongo Kinshasa RDC hagati y'u Rwanda n'u Burundi hari ingorane. Ibyo bihugu bimwishira hamwe bita CPGL niryo shirahamwe bari kibaho. Wumva izo ngorane zimwumva ari kibaho ni uko ari ingorane zikomeye. Tuvuge uravye ingene ibintu biriko biratera biza. Iko ibintu biratera biza izo ngorane zirashobora gutuma Ubuganda, Tanzania, Angola, Afrika y'Epfo bitaguma bireza amaboko kuko byibaza ati izo ngorane zo hava zidushikirana twebwe hamwe boca binjiramo hakaba nk'intambara. Burya urumva ingorane abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bogira urazi iyo habaye intambara ingorane abanyagihugu ingorane y'abagihugu mu gihugu kirabamo intambara bagira mu karere kariko karamo intambara abahaba bagira ni ingorane zihambaye ni ingorane ziteye ubwoba. Ni kuvuga rero ko kugara imipaka sinyishu inyishu no kuja mu biganiro naho mbona hari abantu batemera ibiganiro nibyo byama bitora umuti urama. Nta kindi kintu gitora umuti urama ku bibazo atari kwicarana mukaganira mukavugana muti nyabuna harateye ingorane umuti wowe yugo mukabiganira nk'ubu abarundi n'abanyarwanda ntibakwiye kwirirwa baraterana amajambo ku maradiyo kuko ari u Rwanda rufise abaruserukira ngaha. Leta y'u Burundi yohamagara uwuserukira ati twebwe tubona ku gihugu cyanyu ibi ni bigenda bishikirize leta n'umukuru w'igihugu kuko ibyo bintu byohagarara kuko bidutera ingorane. Cyangwa u Burundi burafise uwuserukira mu Rwanda niba bataramukuranye muri abirukana. Leta yofata uwo aserukira u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ikamuhamagara ikamuha ubutumwa gushikirize leta y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu Rwanda yuko twebwe ibi tudashobora kubyemera kuko bidutera ingorane. Bigaca muri izo nzira rero abanyarwanda bakasigura igituma batera izo ngorane hanyuma bigaca bishoboka yuko izo ngorane zitora umuti zikava mu nzira ku neza y'abantu bose. Rero nta wovuga ngo